makuru ajanye n'imico n'akaranga ngo ikibazo cyo kwegeranya uburyo bukenewe nico catumye umugambi wiyumviriwe n'ishiramwe Fondation Femido Jaba wo kwandika igitabo kazinduzi c'umuziki w'u Burundi utabandanya. Mu burongozi bw'iryo shirahamwe bakamenyesha ko mu mezi ane ico gikorwa gishobora kuba catanguye kuko ngo baramaze gupanga ukungene ivyo bikorwa bizokurikirana. Kurikira Tabu Abdallah umukuru w'ishiramwe Fondation Femido Jaba. Mu byukuri umugambi wo kwandika kazinduzi y'umuziki w'u Burundi turacyawufise ku mutima. Igikorwa nyamukuru cyo kujya kutororokana amakuru mu ntara zose no makomine yose y'igihugu nicyo kihambaye, ariko ntituzakirongera uburyo kubera ko dushaka kuzokoresha uburyo bwacu mu misi ya mbere. Mugabo turategekanya yuko mu mezi 3-4 tuzoba twatanguye. Igikorwa nyamukuru cihutirwa no gutororokanya amakuru yose ajanye n'abacuranzi, abaririmbyi, intambo, ibikoresho vy'umuziki n'izo ntambo nyene, kandi tukagerageza kubitororokanya dukurikije uturere kama tw'igihugu cyacu. Icyo twipfuza no gukora igikorwa kirama kandi gishobora kugenda cyakira ibintu bishasha uko bizoba byabonetse. Mudasobwa zizodufasha gutunganya ivyo tuzoba twatororokanije no kubibika muri ntibate ku buryo nabuzukuruza bazoza bashobora kubihindura kandi batwunganira. Twaramaze gupanga uko igikorwa kizokurikirana. Ico gikorwa kirahambaye kandi kizotwara n'uburyo butari buke. Mugabo kubera ko tuzi ko kimwana kazi imvura ihise, dushaka kuzotangura dufise uburyo bwacu ku buryo abazodufata mu mugongo bazoza tumaze gutera intambwe.